Bakunzi mukurikirana ibiganiro vy'imbonesha kure yanyu JCTV turabaramukije. Uyu ni wa mwanya wo gukurikirana amakuru makuru yaranze indwi turaye turangije. Tubibutse yuko ibiganiro vyacu mushobora kubikurikirana muciye ku rubuga rwa Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Inama nshingamateka yaremeje kwa 20 Nyakanga uyu mwaka ibwirizwa tegeko ritunganya uko igipolisi cy'u Burundi gikora. Ni mu gihe ico gisata cyahora kigendera ku ibwirizwa tegeko ryo kwa 20 Ruheshi umwaka wa 2017, iri tegeko naryo rikaba ryaribonekejemwo utunenge. Umutumira dasanzwe muri iyo nama akaba yari umushikiranganje w'intore hagati, umutekano n'iterambere rusange. Kurikirana Godefroid Wanunzubumwe yari yahishikiye. Inama nshingamateka yaraye yemeje 100% ibwirizwa tegeko ritunganya uko igipolisi cy'u Burundi gikora. Ni mu gihe ico gisata cahora kigendera ku ibwirizwa tegeko nimero 1 kakwego ubusa gatatu ryo kwa 20 Ruhuhuma mwaka wa 2017. Itegeko naryo rikaba gibonekejemwo nko kwibagira amakosha yibonekezamwo ukuntu yubatswe n'ibindi. Umutumire adasanzwe akaba yari umushikiranganje w'intwaro yo hagati, umutekano n'iterambere rusangi Gervais Ndirakobuca. Ku bibazo yabajijwe n'abashinga amateka yaragarutse ku kijanye n'abapolisi bacikika mu ciza mu gukora ivyo badafitiye uruhusha. Ku bijanye n'abapolisi baba bari mu gikorwa cy'icanga kiriya ugaca usanga bihaye ibindi bikorwa, ikindi gikorwa si cy'ubushikiranganje gusa, si cy'abarongoye igipolisi gusa, ni igikorwa cya twese. Kubera iki aba bapolisi baba bariko barakora icyo gikorwa, bamwe ni bene wacu, abandi ni bashiki bacu, abandi ni bavyara bacu. Nibaza ko rero c'est toute une éducation twese dutegerezwa kugira ini synergie yo gusigurira abapolisi ibi by'akaboko usanga hirya no hino kugira babivemo. Kandi nkabasaba mwebwe mwatowe n'abene igihugu ko mwodufasha cyane kuri bene igihugu kugira baze baradonosa kubera yuko bagiye baradonosa turibaza yuko bizotera bigabanuka. Iki gihugu rero murazi imyaka cyaciye kiri mu bibazo, uno munsi rero ntisingiye kuvuga ati turashobora guca tubi hagarika uko nyene nkuko umenga umugozi duciye. Nibaza ko la lutte contre la corruption ni processus yo kugenda buke duhana, kandi nibaza yuko twongera dusigura, nibaza yuko twese tugize ni synergie navyo nyene tuzobishikana. Yaravuze ku bijanye n'abatubahiriza amategeko yo mwibarabara mu guca ahabujijwe bitwaza ko bihuta gose, maze akarangiza asaba ko badoma ko urutoke kuri uwo wese agicafuza umwuga w'igipolisi. Bari bakimbajije banansaba yuko bishobotse twodelimita aho amamoto adashobora gushika n'amatukutuku. Tekiniki marero tuko turavyiga turabikibereye tugifata tugikore ku neza y'abene gihugu, ariko naho nyene nsaba ubufasha no kuzoduherekeza kubera yuko murazi ko bizotera urwango rwinshi, kubera yuko aha harimo inyungu z'abantu, ariko icyo tubona dushobora gufasha cyose ku neza y'abene igihugu tuzogikora kugira ibi aya masanganya agabanuke. Kuko bari bakitubajije batubaza n'ikibazo muri komisiyo kijanye n'abantu uzubona imodoka zitonze neza ubundi akaza agacaca hagati naho batusanganye gutera abateyaje. Ibi byose techniquement muri komisiyo ijejwe defense barabitubwiye turiko turabikorera ko. Nibaza ko niyo twabona tumaze kuronka la version technique twokora, nibaza ko tuzongera turegeye bo basanzwe gukorana badufashe uko twohinyanya ibintu bitari bito. Nukuri mbere igipolisi cyacu no munsi jewe ndagishimira nta ko ni igipolisi gikora ibikora inka, kandi namwe murabizi, ariko nongere sabe mututungire urutoki kuri uwo muntu ariko aduteza ububwa kubijanye n'akazi k'igipolisi kugira tumukuremo, kandi hangiro twihaye nuko abo bose batwononera bose tubakuramo
naho igihugu kiba gihombye ku buryo cyatanze cyo kiramwigisha hakaguma tukishura urwego rw'igipolisi twemera gusakirifa ubwo igihugu cyatanze mugabo urwego rw'igipolisi n'uw'ibyo ku rwego rw'igipolisi. Ngo mu mwanya muto umugwi Severe umaze uriko urarangura imirimo mu ntara ya Muramvya, ivyashitseko birateye agahinda n'umubabaro. Ni mu gihe mu binogo 12 gusa bimaze kuboneka habonetsemwo ibisigarira by'abantu bagera ku 1068. Nayo mu gihe uwo mugwi wariko usozera ibikorwa vyawo kwa 24 Nyakanga uyu mwaka, buramatari w'iyo ntara akaba yasavye uwo mugwi kongereza ikiringo c'amatohoza kugira ngo ibibanza byose bihetugwe. Kurikirana Sofunihi Burundi niho yari yibereye. Mu gihe umugwi CVR umaze indwi zitatu uri kurakorera mu ntara ya Muramvya, ivyashitsweko birateye agahinda n'umubabaro. Mu binogo rusangi 12 bimaze kuboneka habonetsemwo ibisigarira by'abantu bagera ku 1068. Ibirori vyo gusozera ibikorwa vy'uwo mugwi kuri wa 24 Nyakanga mwaka wa 2021 mu ntara ya Muramvya bikaba byatangujwe n'igisabisho mpuzamadini, bikaba kandi byari byatewe iteka n'icegera c'umukuru w'inama nshingamateka, buramatari w'intara ya Muramvya, umuvugizi w'umugwiseni n'abandi banyacubahiro batandukanye. Inyuma y'amajambo hakaba habaye umugigo wo gukaraba. Buramatari w'intara ya Muramvya akaba asaba umugwi Severe kongera ikiringo ku matoza yimbitse no kugira ngo ibibanza byose bihetugwe. Impande huko kwamira kure mwene ayo mabi tuzoca dushika kwihangiro nyamukuru ryo gusabana ikigongwe no kurikuriranira, gutyo tubandaye twubakira Uburundi buzira indyane, Uburundi benshi bazoraba bagatangarira mu mateka yabwo. Nivyo turazi ko indwi zitatu ari umwanya muto, ni umwanya twavuga yuko udakwiye ngo kuri kose ku mabi yabaye nga mu ntara yacu ya Muramvya ngo ashobore kuja ahabona. Amabi yakozwe mu makomine yose agize ino ntara ya Muramvya uko ari 5. Ariko muri uwo mwanya muto umugwi Severe warugize iminsi ukorera nga mu ntara ya Muramvya, muraza kuvyumvira ariko kandi muraza gutangara nimwumva nyakubahwa ambasaderi arongoye umugwi Severe ariko abashikiriza icegeranyo icivyo babonye, ivyo bashitseko mu bikorwa bamazemwo iminsi ayiwacu mu ntara ya Muramvya. Nsaba rero yuko hamwe bishoboka ko nyakubahwa murongoye umugwi Severe mwokongera ikiringo cyo gukorera ngaha muri ntara ya Muramvya, canke muzofata akandi kanya gakwiye mugaruke gukorera ngaha mu ntara ya Muramvya kugira ngo ukuri kose kw'ivyabaye muri kahise kuje ahabona. Mwijambo giwe yashikirije Ambasaderi Pierre Claver Ndayicariye arongoye umugwi wo kurondera ukuri no kurekureranira CVR yavuze ko ivyabaye bikwiye kuba kirazira, abana barutse ubu bakwiye kubaho neza, ibi ntibize bisubire, maze asaba abarundi bose ibintu bitatu. Ariko abantu ntibatawe mu binogo gusa, hari abatawe mu nzuzi, hari abatawe mu mashamba baribwa n'ibikoko. Imwaro tuvuye hari n'abaturiwe, Imwaro turi hari n'abaturiwe. Uko kuri rero niko dutinya, kandi uko kuri kudasohotse ntituzokira. Muzovyara abana mukure musaze mwiyumvire ko mubasize mu gihugu c'amata n'ubuki, ata gihugu mwabasizemo. Ukuri niko kubohora, ukuri niko kuzofasha urugwaruka kubaho mu mahoro gusumba twebwe mu misi iza, mu myaka iri imbere turiko turasezera iyi si. Dusaba ibintu bitatu abarundi bifuza amahoro, bifuza ukuri kudufasha gushinga inkingi zo kunwanisha abarundi. Icambere ndabasavye ni iki: ntazogire umuntu n'umwe
yaba umuhutu canke umututsi canke umutwa avuga ko severe iriko irazura kaboze. Uzokivuga canke ukikivuga amenye ko ariko arakomeretsa urya mupfakazi, irya mfuvyi, irya miryango yose yabuze. Ica kabiri tubasaba, abakoze ubwicanyi bakiriho nibaba babishobora, niba bubaha Imana, niba bubaha ikiremwa ca zina muntu naho bakoze ibidakorwa, kuko umuntu yaremwe n'Imana, ese buke buke bogira intambwe nshasha bakiga gusaba ikigongwe igihugu baciye ku Mana imiryango yabuze. Ico turakigarukako kuko nta kintu kibi nk'umuntu abantu batandukanye bose bazi yishe asezeriye isi adasavye ikigongwe Imana, adasavye ikigongwe igihugu, adasavye ikigongwe imiryango yabuze. Abasize izina ribi, abasize izina ribi mu muryango no mu gihugu. Ica gatatu dusaba imiryango yabuze, naho tuzi nabo ko bigoye, nabo tubasaba intambwe yo gurekurira ababakoreye ibibi. Hari ikibazo gica kiza ngo mbega worekurira utagusavye ikigongwe. Patiri yabisiguye neza, yavuze ati haji wakorewe ikibi niwe vyorohera gusumba gusaba ikigongwe, utanga ikigongwe. Uwakorewe ikibi niwe vyorohera gusumba gutanga ikigongwe, kuko uwakoze ikibi wewe arijijanye imitima ati ndabiherehe. Nsabe abubahwa bose bari ngaha bumve ko Burundi bukeneye amahoro, ubutungane, kubaha gusumba agateka kazina muntu. Hanyuma abavyeyi twifuza ko bavyara bagaheka bumve ko ata mahoro y'abahutu bonyene ashoboka, ata mahoro y'abatutsi bonyene ashoboka, ata mahoro y'abatwa bonyene ashoboka. Amahoro yonyene ashoboka naya bose rimwe, no kuvuga Barundi mu miryango itandukanye, mu bwoko dutandukanye dufise. Ibindi nukwihenda, kuko nabagize umugambi wo kwica mu rwimo rutandukanye twaciyemwo benshi uno munsi bararemerewe abakiriho. Dr Sabine Ntakarutimana, icegera cy'umukuru w'inama nshingamateka, mu ijambo ryiwe yamenyesheje ko inama nshingamateka ishigikiye ko umugwi Severe ukora ibikorwa byawo mu bwigenge bwose kugira ukuri kwikwiye kuboneke. Yongera atera kamo abagize uruhara mu mabi yakozwe mu Burundi ko bokwigaya bagasaba imbabazi. Inama nshingamateka ni urwego rushikiririzwamwo ivyiyumviro bitandukanye bigaharirwa ko ku neza y'abene gihugu. Turateye akamo rero umugwi Severe kugira uzorangura ivyo utegerezwa kurangura, kugira ngo ufashe mu kumenyesha ukuri no kunywanisha abarundi bose. Iyo ni inzira izofasha mu gutsimbataza ubumwe n'amahoro mu Burundi. Inama nshingamateka irateye akamo kandi uwo wese yagize uruhara muri ayo mabi yakorewe abarundi ko yokwisuzuma. Nari nabivuze ndabigarukako, hariho abakiriho kandi noneho ababikurikirana ku munsi baragenda babishikiriza, akigaya maze akanasaba imbabazi abarundi bose, kuko ibi vyabaye gwaruka muri ngaha ntibikabe kugira mugire igihugu mukuriramwo,
kugira mugire igihugu ejo namwe muzorongora atamarira kirimo. Ibirori vyo gusozera ibikorwa vyo mu CVR mu ntara ya Muramvya bikaba byarangijwe n'urugendo hepfo y'ibohero rya Muramvya ahatowe ibinogo rusangi bishika kw'icenda. Kuri uyu wa gatandatu igenekezo rya 25 Nyakanga niho mu CVR warangize vy'imfata kibanza ibikorwa vyaho ku magume yo mu 1972 mu ntara ya Mwaro, aho icegeranyo c'ibisigarira vy'abishwe mu 1972 ari kinini cyane. Muri ico cegeranyo nyene ngo amagume yo mu 1972 yarakomerekeje intara ya Mwaro, nayo ngubu hakaba hamaze kwegeranywa ibisigarira by'abantu barenga 1098. Aha abatungwa gatoke akaba ari ba musitanteri b'ico gihe. Sovunihica Burundi n'ubu nyene aratubwira idonido kw'iyo nkuru. Amagume yo mu 1972 yarakomerekeje cyane intara ya Mwaro, ibisigarira by'abantu barenga 1098 nivyo bimaze kwegeranywa. Abavugwa muri ubu bwicanyi bakaba ari ba musitanteri b'ico gihe. Mu gihe kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 25 Nyakanga mwaka wa 2021 ariho umugwi CVR warangiza vy'imfata kibanza ibikorwa vyawo ku magume yo mu 1972 mu ntara ya Mwaro. Icegeranyo c'ibisigarira vy'abishwe mu 1972 ni kinini cyane. Indirimbo zibutsa ivyo Imana yasezeraniye abizera n'igisabisho mpuzamadini bikaba ari vyo vyuguruye ibikorwa vyari vyatewe iteka n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka, icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka, buramatari w'intara ya Mwaro, abashingamateka bo mu ntara ya Mwaro n'abandi banyacubahiro batandukanye. Mu ijambo ry'ikaze ryashikirijwe na buramatari w'intara ya Mwaro Gasupari Gasanzwe, yahamagariye abende gihugu gushira umutima mu nda maze bakegera umugwi CVR kugira ibibanza bitaratorwa bikoregwe ko. Yongera ashimira umugwi CVR ku kigoro kawo mu kugerageza kunywanisha abarundi. Ni muri iyo ntumbero hashoboye kumenyekana ko muri kino kibanza harimo ibinogo rusangi vyatawemo abantu muri 72. Kubera ukuri ukiza, nagira mpamagarire abenegihugu bo mu ntara ya Mwaro muri rusangi, na cyane cyane abegereye ibibanza byatowemwo ibisigarira by'abantu ko bashira umutima mu nda bakabandanya begera umugwi CVR kugira inkuru bazi boba baratinye kuzishikiriza bazimenyeshe. Mboneyeho n'akanya ko gukengurukira abamaze gutanga inkuru kuko nizo zatumye ibikorwa bishika ku rugero bigezeko. Nagomba kandi nshimire umugwi w'igihugu ujejwe ukuri no kurekurana CVR kubwira n'ubwitonzi bwawuranze muri iki gikorwa, mpereye ku kirongoye Ambassadeur Ndayicariye Pierre Claver n'abamufasha, ukuntu bitwaye mu kwegera abenegihugu kugira ngo ntibacike ivutu. Pierre Claver Ndayicariye arongoye umugwi wo kurondera ukuri no kunywanisha abarundi. Mu ijambo ryiwe yasavye abo bakiri bazima bagize uruhara mu mabi yo mu 1972 ko bosaba ikigongwe kugira ngo ntibazosezera isi batibohoye. Yongera asaba abanyazi ibintu biboneka bikihari ko bobisubiza. Icambere CVR isaba abarundi, harabishe bene wabo bakiriho kubera imyaka n'ivyo bakoze bibaremereye. Umugwi CVR ubona ko abo bantu bakiriho bogira kigoro mu gusaba ikigongwe imiryango bahekuye, vyobohora imitima yabo ubwabo, vyobohora imitima y'abamukako, kandi vyotezurira intimba n'akabonge kababuze. Abasoma Bibiliya bibukira ijambo rihambaye rivuga riti ikibohowe mw'isi no mw'ijuru kiba kibohowe. Ica kabiri CVR isaba abarundi, aho umugwi CVR ugejeje ubutumwa, tubona ko gusaba ikigongwe ari ingazi yo kunwanisha abavuka gihugu. Ica gatatu
ibikorwa severe irangura mu gihugu sukuzura kaboze nk'uko bamwe bavyibaza canke babivuga. Dufise ubutumwa bwo gutohuza ukuri kubohora, kukongera kukaba umushinge wo gusubiza hamwe no kwereka abarutse vuba ivyabaye bidufasha kubaka kirazira. Ica kane, gusezera iyi si waragandaguye inzirakarengane udasavye ikigongwe, uburaza umuryango izina n'ibikorwa bibi kandi batagutumye kubikora. Nico gituma severe ishimira abahora mu muharijere bubahutse kubwira umugwi ivyo bakoze mu 72. Iki ca gatanu, abana n'inshuti z'abagize uruhara muri ubwo bwicanyi umugwi severe urabaremesheje, nta uzozira ico atakoze. Uburundi bwacu bunyotewe amahoro n'umutekano kuri bose. Ica gatandatu, abapfakazi, imfuvyi n'abandi bose babuze mu gwimo bwo mu 72 nabo nyene uyu mugwi severe ubasaba kubandanya bihangana no kwirinda ico arico cose cobajana mu nzira y'ishavu. Icindwi severe isaba abarundi kubanyaza ibintu kandi bariho muri Mwaro no mu gihugu cose, ibintu biboneka kandi bizwi na bene vyo, cane cane ibitimuka n'ibindi nk'inka turabizi byarabaye. Umugwi severe urabateye akamo bagira intambuko babisubize kuko sigwabo. Mu ijambo ryashikirijwe na Denise Ndadaye, icegera cy'umukuru w'inama nkenguzamateka, yamenyesheje ko mu nama iheruka yakozwe n'inama nkenguzamateka basavye ko ubwicanyi bwo mu 1972 bwo kwitwa ihonyabwoko kubera bwateguwe n'intwaro kandi hafatwa abantu hisunzwe ubwoko bwabo. Abitavye ivyo biganiro bava mu mirwi no mu mihingo itandukanye barashinze intahe ku byabaye mu mwaka w'1972 haba mu majambo canke mu nyandiko. Ibyo basabye cyane cyane ni ibi bikurikira: ubwa mbere, kwita ihonyabwoko ubwicanyi bwo mu mwaka w'1972 bwakorewe umurwi w'abantu bo mu bwoko bw'abahutu hisunzwe integuro yabwo, ingene uburyo bwa leta bwakoreshejwe mu kwica abo yari ijejwe gukingira, n'ingene abishwe basobanurwa mu bandi hisunzwe ubwoko bwabo. Bwa kabiri, kwisunga amategeko y'igihugu n'ayafashwe ku rwego rw'amakungu mu kwiga no kumenya icokorwa ku bijanye n'iryo honyabwoko. Ubugira gatatu, gusanasana imitima y'abahuye n'ayo makuba na cane cane kubakurako izina ry'ubumenja. Kuri uyu wa 23 Nyakanga uyu mwaka harabaye isanganya ry'imodoka yari itwaye ibinyobwa vya Braludi benshi bakunze kwita nyongera. Iryo sanganya rikaba ryabereye mu Kamenge ahahoze igituro c'amabisi kuri Gare du Nord, neza na neza kuri rond-point. Amakuru dukura aho iryo sanganya ryabereye amenyesha ko iryo sanganya ryavuye ku gucika amafire kw'iyo modoka kandi ko hata muntu yasize ubuzima uretse ibidanje n'amakarato y'inzoga yamenetse. Muri aka gatondo k'igenekerezo rya 23 ukwezi kw'icenda muri mwaka nyene turimwo habaye isanganya ry'imodoka ya Braludi yari ipakiye inzoga benshi bita nyongera, ryabereye mu Kamenge kuri rompwe aho iyo modoka yamenetse ipine ry'imbere n'amafire yari yacitse. Aho JCTV yahashika twasanze abajejwe umutekano bahashitse ndetse n'abene gihugu bari bahashitse bariko bagerageza gushaka kunywa ivyo
ibinyobwa vya Brarudi. Ikibonekeje nuko abajejwe umutekano bagerageje kubirukana mu kurasa hejuru kugira ngo bashwiragize abo bene gihugu. Uwo twashoboye kuyaga yabonye uko iryo sanganya ryagenze, yatubwiye ko yagerageje kuburira abari mu nzira, ariko iyo kamyo ikaba yagonze imodoka yo mu bwoko bwa Hilux aho nyene kuri rompwe. Jewe banazira Nirabama Alexi muga nkaba nitwa Lavyande mu gisagara ca Bujumbura amuntu atanze. Isanganya ryabaye nkuko twabibonye nuko twabikurikiranye, imanuka yacitse amafire, ugiye imaze gucika amafire icihitana imodoka imwe iri mu bwoko bwa Hilux n'iyindi imwe ziba zibiri tihama candanyaruka ndadepasa nje imbere kuvuza induru kugira ngo bave mu nzira abanyagihugu ntihapfe benshi. Ikamyo imaze kubona ko vyanse watangirije turahumuriza, hama tugeze muri rompo icita rompo ica muri rompo hagati itangira kumena amagaziye apakira inzoga. Niko kwa mu mushoferi agenda aragwana nayo kugeza igihe ashika ahantu arayihagarika bivanye no ingufu ziheze no kuyizimya ijimije. Niko niko makuru rero abivuga. None ntawagize ikibazo ntabwo hari abahababutse baguye hasi bibaza ngo yabagonze muga babasize mu bitaro muga ntawakomeretse n'umwe ari bose barakomeye. urabona ibyononekaye ibikoresho bya Brarudi, amakese, ibikoresho bya brasserie byaguye hasi n'inzoga ziragwa, muga abanyagihugu birutse ngo batore inzoga. Twagerageje abajejwe umutekano babaye hagufi, baca bashira amasasu hejuru kugira ngo ntihagire n'umwe atora n'ikintu na kimwe, bivanye nuko inzoga zimaze kumeneka wumva umutekano ucuhungabana. Abaraha barasahura bagaterana ibidaje, muga babaye hagufi babindarangaza, hama baca basa nkuko nabo bevariwa bivanye nuko umutekano mu gihugu ukwiye kandi ingabo zose zari zihari bararasa. Oya nta vyibwe, ivyibwe navyo ari nk'ibidaje vyoshika nk'ibidaje nka 30, muga ibisigaye ku maparasitike n'ivyamenetse byose nta ngorane, byose birakwiye. Yego. Amakuru dukura aho nyene nuko Imana yakinze atawahasize ubuzima. Umunonotsi Francine Niyonsaba yakiranye iteka ridasanzwe ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye hari mu gatondo ko kwa 22 Nyakanga uyu mwaka. Ni mu gihe yahora mu bihugu vyo hanze mu mahiganwa atandukanye yo kwiruka, aho mu kwezi kumwe yaramazeyo yashoboye kuronka ibibanza vyiza cyane mu mahiganwa 5 yose, mbere abiri muri ayo akaba yabaye uwa mbere. Kurikirana Godefroid Nunzubumwe niho yarari aratubwira idonido kuri ayo makuru. Umunonotsi Francine Niyonsaba yakiranywe iteka ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye muri kano gatondo ko kuri uyu wa 22 Nyakanga mwaka wa 2021. Ni mu gihe yahora mu bihugu vyo hanze mu marushanywa yo kwiruka, aho mu kwezi kumwe yaramazeyo yashoboye gutsinda mu marushanwa 5 yakoze, abiri muri yo akaba yanabaye uwa mbere. Tworangiza tubamenyesha ko yakiriwe n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Burundi na Afrika y'ubuseruko, ugwaruka n'imico kama, afatikanije n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura. Bakunzi mwari muduteze yompi, aha niho amakuru makuru yaranze indwi arangiriye, naho butaha.